Nyenicubahiro mwese mukoraniye ngaha duhereye kuri buramatari arongoye intara yacu nziza ya Gitega na musitanteri w'iyi komine nziza ya Gitega, mwese bubahwa murongoye ibisata binyuranye mu gihugu cyawe mu mugambwe, mwese rwaruka mbonera kure n'undi rwaruka uri mu migambwe itandukanye, twese hamwe tugira amahoro y'Imana. Uyu munsi ni umunsi mwiza cyane kandi jewe biranezereza cyane kubona turi kumwe n'urwaruka uno munsi, kuko nka twebwe dukuze iyo tubona urwaruka rukerebutse duca twumva inguvu, natwe duca tugaruka kugira inguvu kubera tuba tubona ko inyuma yacu hariho. Siko vyamye kare umuntu yago abona yuko atakazoza kariho mu gihugu, none ubu turahimba kubona natwe tubona yuko hariho abari nyuma yacu bazodusigarira. Rero nico gituma dufata umwanya kugira ngo tuze turigishanya, ntagire uzobesha ngo hari umuntu azi vyinshi kurusha abandi, kuko ni igihugu cyacu cyaciye mu bihe bigoye gushikaho ntogira ngo tukirongore twese tuguma twigishanya. Hariho woca abaza ikibazo ati ngo none ngujya avuka agacapfa Imana yaba yamuteguriye ubutumwa? Mwende mwovyumvira none mwumvise yuko umuntu wese Imana iremye iba yamuteguriye ubutumwa, none umwana avutse agacapfa Imana iba yari yamuteguriye ubutumwa ko ari umuntu? Canke umwana avuka ari umukehabwenge, umukehabwenge muramaze kubona abakehabwenge, Imana iba yamuteguriye ubutumwa? Ego cyane. Ujya mwana avutse agacapfa Imana iba yamuteguriye ubutumwa? Kuri twebwe turiho aba yamuteguriye ubutumwa kugira tubone twebwe tubone ko ubuzima bwose bufiswe n'Imana. We rero uciye upararangana ngo umwana yavutse agacapfa ntuba wabonye message neza. Hajya no kugira ngo atubere amageragezwa, Imana irabe ko dufise umutima ukomeye. Ubutumwa bwiwe buba ari ubwo kudukomeza kuraba kugira dukomere ku mutima, ntatubere amageragezwa. Umukehabwenge abo umukehabwenge kugira nyene Imana imutume kuri twebwe dushobore kumutunga, kugira tugire uwo mutima wo gutunga umuntu. Numukehabwenge ntaca ashoboye, sinzi ko nta numwe atarabona umukehabwenge. Mugaraganda babwire mushaka kubona abakehabwenge by'ukuri, genda hajya hijya ku mutwenzi, muje hajya hijya ku mutwenzi aho mubona abakehabwenge barenga 100 mukabonera rimwe. Jewe ndamaze kujayo akatari gake ndabagemuriye, ku by'ukuri sije mbona ndahavuye ngenda, kuko ndagira ikigongwe gikomeye nkiyumvira nkabona yuko ari ibintu bikomeye. Umukehabwenge rero burya abaho umuntu amugaye kugira ngo twebwe tumubere ibekiye, tuvuga twe tumubonere, kugira twe tumukorere n'ubutumwa Imana ibimuhaye kuri twebwe kugira ngo dukore. Ntagire rero uwibaza ngo nta numwe adafise ubutumwa Imana yamuhaye. Reka rero tumenye yuko igihugu kibeshwaho n'ivyo tucamiye. Utama igihugu kiba gipfuye, umuntu adafise ico yama. Mugaraganda ndabwire dukurikije amajambo y'Imana, icambere nta shami rishobora kwama ritari ku giti. Cyo ni cambere, nta shami rishobora kwama ritari ku giti. Mu Kirundi bavuga ngo inyoni iguruka yisunga igiti. kugira ngo wame neza
utegeza kuba uri ku giti. Igiti ntibigera batabira ishami, batabira igiti. Igiti kagaburira amashami. Nico gituma n'amazi asomera ku ibuye, niko babivuga. N'amazi hatagira ibuye, hari urigera yumva isomo ahantu hatagira amabuye, agenda atekereje uko nyene. Aha rero ni cigwa gikomeye cyane. Umuntu atari ku Mana ni gihwahwari. Jewe nama ndaba iyo ugize ibibazo iminsi yose, n'umuntu atazi Imana uzamva we Yesu we atigera aja mu misa, iyo abonye ingorane utagura kuyibuka. None ni kuki utayibuka utaraja muri izo ngorane kugira mujane? Kubera ko utayibuka kugira mujane. Mwebwe rero mukiri bato ntimumere nka twebwe. Uburundi turahiriwe cyane, kandi nicyo gituma mubona ibintu byinshi bimeze nk'ibitangaza. Uburundi kuva kera na rindi Uburundi bwamye bwemera Imana imwe rudende. Je mbere nicyo gituma iyo nsomye neza mu ijambo ry'Imana hagiye niyumvira yuko bene Isirayeli kubera bari ntagondwa biranditse mu ijambo ry'Imana, ku buryo n'Imana abagejeje ahantu bari kugenda umwanya mutoyi cyane, bahagiye imyaka 40. Imana iragenda iti aba bantu ndabazi ko ari ntagondwa, kugira banyemere ko ari jewe ndabakuye mu Misiri, reka mbanze ndabagarukane ndabazungurukisha. Baratukagura Musa ngo none udusubije kwa Farao wari wadukuyeyo, kubera bari bafise umutima ugumye. Rero je hari igihe mpora niyumvira nubwo ntibazimiye, ntihari ngaha ikanahani. Nabandi babwira igisomwa musoma, soma mu gusubira mu Vyagezwe 8 kuva ku 7 gushika ku 10. Jewe nimwantorera ubudasa hagati y'u Burundi na Kanahani, nta budasa buhari. Hanyuma ncandaba igihugu ca Israeli no munsi aho kiri, ncandaba u Burundi aho buri, nsanga twebwe turi muri Kanahani. Abanyesirayeli ntibari mu bugaragwa, igihugu ca Israeli kiri mu bugaragwa. Kandi rero igitangaje ni igihugu gitoyi nk'u Burundi, gifise kilometero kwadrato 26,000, kikabamwo abantu 9,000,000. Ni mu bugaragwa. Twebwe turi uburinganire bw'u Burundi nkaho usanga hari abatabuzi 27,834 kilometre kare. Tugaca tugira abantu baba 1,012,000. Rusasuma bucitwereka neza ibituza turavuga ngo baba ngo boba, bizotwereka neza ntagira uzorusiba. Uzose Rusasuma n'akazi kiwe azobaduhombeje. Murumva yuko igihugu gifise imiliyoni zaba 12 kingana hafi 28,000 kilometre kare. Nabo ni 26,000 kilometre kare bakagira 1,900,000. Mwumva ivyo bihugu bitangana. Usomye rero Imana ibajanye mu gihugu c'amata n'ubuki. Uburundi kuva kera na rindi abazungu bataraza, abazungu bise igihugu c'amata n'ubuki. Uburundi bwitwa igihugu c'amata n'ubuki. Twari twabisomye ko bibiri itari bwaze mu Burundi, twari twabisomye. Uburundi igihugu c'amata n'ubuki, Kanahani igihugu gitemba amata n'ubuki. Imana ibajanyemo. Igihugu kirimwo imigezi yiburuka mu mibande no mu myonga. Uburundi muze murabe amasoko y'inzuzi, ugiye mu mwonga uzubona imbizi iri kwiratutuza. Hariya mu kabande hagati y'imisozi ibiri mwamubona inzuzi niyo zanduruka zipfa.
hari amasoko, igihugu kirimwo ubutare. Nisoma mu gusoma byagezwe 8 7 igihugu kirimwo ubutare. Ndabwire Uburundi nico ituma ega sinze ko muri mwebwe hariho yarasomye igitabo cyitwa Pere Grande. Umupapa yari umwimanye kabisa, mugabo ntiyari umwimanye, je ndamwumva. Yabona abana biwe ari bigaba, abonye ari bigaba aca hamba itunga ryiwe ryose aho kuri baraga, aca abwira ati creze fouillez partout, le trésor se trouve là dedans. Twebwe natwe twakuze twiga mu ishure ngo le sous-sol burundais est extrêmement pauvre. Twe nivyo twize ngo le sous-sol burundais est extrêmement pauvre. Bemera ko ubutare dufise ari kizuku gusa, ubutare buzimbutse bubaho ikizuku. Tugaca tuja kwiga le sous-sol y'i Congo, yo mu Budagi, yo muri Amerika, kubera twebwe ntaco dufise. None ndababwire ubutare buri muri Burundi buteye ubwoba, kandi rero nta kintu Imana itanga ku buntu. Je ndababwire Uburundi murumva ni Kanani neza, mugaje ndababwire Jardin d'Eden ntiyari rimwo vyose ihimbaye. Shetani yaremeye yuko Adamu na Eva babirya, ica yanka. Twebwe natwe magume yose twaciyemwo ni Shetani yaje ati ubu Burundi namwe ntimubirya. Tubibonye ryari adutanguye kuvuga tuti ubu Imana turagarutse ku Mana tuyaha ikibazo ca mbere. Kera abakera baracura, none ubwo butare bwaciye buja, bari bafise amashini yo kwimba gushira ku metero 100 bwaraha hejuru nyene. Kera baracura imiheto, amasuka, amashoka, impindu, byose mu butare. Ntibacura mu cumu. No munsi umucuzi aza kurondera isuka yaheze, arondera icuma akaba ari cacura. Kubera iki tutabona burya butare? Shetani yacivuga iti ni muryane, mugume muryana kugira mubure umwanya wo kurya ivyo muri Jardin d'Eden. Adamu na Eva urari ngene Shetani yaciyiza, ntibasubiranyemo Adamu na Eva. Umwe ngo niwe wankwegeye, Adamu ati ni wa mugore wampa niwe yanyononeye, umugore ati ni yanzoka. Ntibagumye baryana none kugira ngo ntibarye ivyo muri Jardin. Twe natwe ubu Burundi cyenda ndavyiyumvira nkavuga nti bene Israeli bategereza kuba barazimiye, bari kuza none ko ari igihugu gitema amata n'ubuki, hari imvura, hari amazi, hari bwa butare. Hoya genda murabe Israeli, mugaro hari igitangaje Imana yaguhezagiye, naho uko bigenda kose iraguhezagiye. Israeli ntimwumva ko kiri mu bihugu biri mu bugaragwa, kiri mu bihugu vya mbere bishora indya i Buraya. Yumvire gishora nuko kiragira umusesekara. Nimwumvire rero mu Burundi imvura igwa, dufise amazi, aha twibereye mu Mana. Ati nimwakurikiza ingingo zanje zose muzorima mwimbure, nzokugurura imvura, ibicu bizana imvura. No kuvuga iki? Twebwe umva twoca dushora incuro 10. Ntimava muvuga ngo turi igihugu gitoye. Muga vyose rero tubanza kuba atashe ku gihugu Imana yaduhaye. Imana iduhaye igihugu, yaduhaye igihugu ciza. Mugabo mutari kumwe n'Imana ntugende uciye ubwenge, ntushobora. Ayo twe turahiriwe. Ni habo no munsi mubona abayisilamu, abakatolika, abaporoti bashobora kwicara hamwe bakiga ijambo ry'Imana. Ivyo mweza ko biri mu bihugu byose. Nuva tugarutse kuri wa muzi wa kera, twemera Imana imwe rudende, kandi
ntagiye n'umuntu azohuba. Abarundi bari bazi ko Imana ari ni Imana nyene yidusenga uno munsi niyo basenga. Nikimenyamenya bari bazi kutayikorako. Bari bazi ko ari rurema, yitwa rurema, itange nka nibibondo. Barazi ko umuntu ati aremwa n'Imana, ari itanga umwana, ari itange nk'ibinyabuzima byose. Bari bazi ko Imana utayikorako, kubera bavuga bati ega tuvyumvira muri zirya ndirimbo zo guhoza abana ngo Imana yakumpaye icompa tugahura. Yarazi neza ati Imana icompa arazi ko iriho, muga guhura arazi uko ngo icompa tugahura buhure no yisasira nopfukama nkayisenga. Imana nkabona niwe yavyanditse neza avuze ngo bivuye kumana iri hejuru. Murumva yuko Imana itari ku isi, abarundi base iri hejuru rugira byose, ngo bivuye kumana ngo ikintu kiri hejuru ahantu atanuma gishikako agikorako. Twebwe rero ubwa mbere no kumva yuko Imana yatugiriye neza, turi kuri yo, ikiduha igihugu ciza. Ubu rero hageze ko twama, nta shami rishobora kwama ritari ku giti. Ubwa mbere no kuba ku Mana, hanyuka batashe kuki Imana yagutereye igihugu yaguhaye. Muraza aho bita babayerera, erega hariho un peuple sans patrie. Birabaho igihugu ni rujya rubibe ruje gica kiba igihugu. Iyo uri bayerera rero ntubu ufise igihugu gumugenda. Abanyisirayeli bakiri mu bugaragwa, nico gituma Imana yavuga ngo nihageraho muzoshika mu gihugu hakageraho mwirondera umwami. Nukuvuga nta mwami bashobora kugira batagira igihugu. Rega nivyo igihe basaba umwami, Imana yavuze iti baragumutse, ibwira Samueli iti ntibagumukanye wewe, bagumukanye jewe kuko barase ko ndababera umwami. Rero umwami azobatwara bizogenda uku nuku. Abanyisirayeli babonye bashitse mu gihugu baragaye nawo ngo dushaka natwe gutwagwa nk'abantu ibindi bihugu turonke umwami. Samuel ati muramenje. Mugabo Imana cyamubwira iti emera, si wewe bihakanye je barase ko ndabera umwami. Rero iyo ufise igihugu iminsi yose ucugira uburongozi. Twebwe rero twaragize Imana kubona twayihaye ikibanza cyambere. Hajya tuhagaze ku mugabo akomeye. Imana wayihaye ikibanza cyambere, nta kintu na kimwe kinanirana. Hari ngaha nyene umunsi amakungu yatubararako yose ariko atwerukako. Urubanza twarushengeresheje ahanyene ku Mana, hari muri Yisara ntiyaruciye. Mana yaruciye, tuyikomera amashikwe. Muri mwebwe hari abashobora kuba batari bahari, muganda babwire uwo munsi wari uteye ubwoba. Sogokuru yatubwiye ati ejo umwe wese agende yandika ibirego, tuzoburana imbere y'Imana, turandika twese tubizana, kuko nta kindi kintu cyari kuducira urubanza kibaho. Twafatiwe ibihano tukabona yuko abagize ngo bagira badutere zero. Imana niyo yigwanira. Abagize ngo dufatiwe ibihano ngo tuzoca tugwara kwashi. Yo ntanzara kera harazi inzara ntuze. Muga kuva badufatiye ibihano tuzatubona imbyandi hose tagwe kuba nyinshi. None hari inzara muheruka kumva ngo ikigoyi kirateye. No mu Kirundo izuba ryaka bimwe nababwira amageragezwa. Hajya mu Kirundo suvuga yuko Imana iba yabahevye, kubera kugira ngo bitubere ibigeragezwa. Murabona ko abarundi bose baca bafata bagaca bajana amafuso kubaterera kubahimbya, ukaza uva inyuma y'indwi zibiri ngo byaheze ko yazara yaheze.
hajya abaramageragezwa dushikiye kugira ngo Imana irabe ko dufise wa mutima wo gukunda igihugu, gukunda n'abarundi, gukundana twebwe hagati yacu. Kuva rero ibi ni ibintu bikwereka neza Imana ubushobozi bwayo, aho inguvu z'umwana w'umuntu ziherera naho iz'Imana zitangurira. Ingene vyagenze gituma twama mu magoma adacika, twarugururiye Shetani. Erega igihe abazungu badutwara ntaho twari dutaniye n'abanyisirayeli bari mu Misiri, none nibaducura bufuni na buhoro tukabaja babo, batugira uko bashaka, hanyuma bagiye natwe duca dusubiranamo. Ni nkuko twari tuvuye mu minwe ya Farawo, duciye tugenda rero tuja mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Je ndashobora kubemeza ko uru rugendo rwo kuva mu 1962 gushika mu 2005 twari mu bugaragwa. Twari mu bugaragwa niho hambere abantu bama bariko bari dodomba ntibuca emwe mu bugaragwa ntacyo batahabona, baricana. Muribuka igihe babaje cagika, Imana yarashavuye kivuga iti umwe wese hamagara bene Levi, umwe wese nabangira nafata inkota yiwe acumite yice mwene wabo, umwe wese yice. Basubiranamwo baricana ngo harapfuye abantu muyoro. Kubera iki? Wavuye ku Mana uja muri Shetani. Imana kivuga iti mwicane hagati yanyu. Twebwe rero natwe turaza tujyana turi mu bugaragwa. Hari ikintu cy'igitangaza nabonye, amasezerano seserofe yo guhagarika ingwano burya ajyayo mu 2003 ni definitif accord global de seserofe. Muga hariho seserofe yabaye muri 2002. Iyo seserofe yabaye 2002 ndazi hari habarize mu officier bo mu gisoda ngo karabaye bararira kabisa. Hariho niboneye neza ari mu general ararira. Je naciye mfata 1932 tuvuye mu minwe ya Farawo umunyamahanga, teranya 1962 guteranya 40 si 2002. Mbwira yo coincidence ni igiki? Imyaka 40 mu bugaragwa, imyaka 40 tuvuye mu minwe y'umunyamahanga 1962 duca tuguma twicana tumereze nabi. Imana ntutubwire kuko nta hantu hari Imana hari kuba bijya bintu, nta bwicanyi burya bwari kuba ahantu hari Imana. Twari twayirukanye abarundi, turagenda gushika imyaka 40 iheze niho dusubiye kwibuka Imana. Twayibutse kwikomeye 2001 niho twavuga tuti Imana tuyiha ikibanza ca mbere. Murumva kuva 62 inyuma y'imyaka 39 tutebagabo, Imana tuyigarukiye ko 2002 ubwo nyene seserofe kiraza duca turibandaniriza urugendo. Nukuvuga twari tujabutse rero dutanguye kwinjira. Uno munsi twirirwa twavuga turwanye ibiturire, hakane ntiyivye. Imana civuga iti kubera uyu mu office, erega yari mu office yari nka chef d'état major general, hakane yari mu office yakomeye, acaranyonora aja kunyegeza. Iyumvira igisagara gikomeye citwa Yeriko bagifashe akaya gatoyi, ariko agahanwa ntimwirirwa muracana n'ingabo nyinshi ngo hajyago kajya koko yo barapfuye. Yosuwa asubira kuja imbere y'Imana, Mana none je urampevye kandi wari warambwiye uko bizogenda neza. Ati hari hakabi kari muri mwebwe nyene, uwo muntu atabavuyemwo ntimuzosubira gutsinda ingwano nimwe. Kunyonora indongozi inyonora ibidukwegeye umuvumo mu gihugu. Hakane baca baja kuri ankete kuyindi gushika bamutora.
bamwicishije amabuye baheje kumwica Imana ikivuga ati ubakabikara bavuyemwo murashobora gusonga mbere muramubona ariko ndahana abantu indogozi zinyonora kubera bari inshuti yawe ugacubabara hajya nakabi tuba turiko turirukana muri twebwe hajya ahantu nk'ubu Uburundi bwo igihugu giteye imbere mu myaka itaniza turashobora guca tumara imyaka 20 tutaratera imbere kubera indongozi inyonora none hakane ntiyatumye batasubira kusonga mbere none niko kimwiyumvira yuko mu Burundi aho Imana icireka nyonora muradarize musonga mbere wowe wivye vyabene igihugu Imana yoduhezagira gute ntibikunda hajya ndababwire hari abarundi abagumya banga mbere ivyo byo kwisonzesha utababwira yego muganda kubwira shefu jewe nindeke kwisonzesha murabico muca mubona jende buku munsi twasinye bwirizwa shingiro munsi risinywa hari ku munsi wa kane indongozi twari kumwe zavuyeho zicarija kunywa inzoga zirarya mbona ntuzewe ariho ndi mbona bacata kunwe wariko wahuremeye nyene ngo twasinye ibwirizwa shingiro ngo nturye nganda babwire ahano orya se definitely ucisambuka ubunyene muga mwebwe muriko muravyonona ari hajya hagusezerana ntushitse wopfu mureka gusezerana uwiyemeje kwisonze ariko jewe birantwe nta gihe muhamwirirwa mutariye mutafashe ingingo kwisonzesha none murapfa mugabo gufata ingingo imbere y'Imana uti jewe umunsi niwo kwiyegereza Imana jewe nibabaze nanje reka kwisonzesha no kwicisha n'uburyo bwo kwicisha bugufi ivyo kurya ntuba warubikenye urabibona mu gukanka kubirya uti kubera Imana ntidushobora rero kuzokwama icamwa na kimwe tutamera Imana tugume mu maboko yayo tugume mu maboko y'Imana ahandi ho ntaco twopfa tuvuyemo aha mubona twikina amatavu twikina amatavu uko tuzi ko Imana iriho none ngere turyohewe tugira igikorane hageze tari Imana yo matavu ibindi bihugu bona biriko biragira mbwira ikindi gihugu umukuru w'igihugu ibwirizwa shingiro ryanditsemo abarundi twese erega niko vyanditse abarundi twese tuzirikanye ivyo dutegerezwa imbere y'Imana mushobora byose niyo phrase ya mbere itangura kwibwirizwa shingiro twariyemeje umukuru w'igihugu arazi ko hejuru yiwe hari uwundi muntu hari uwundi mukuru tuca twikina amatavu Imana ko ari yitwara je Imana irambwira kandi muhora mubibona je hari ibintu je mparanza mbona ndamaze kubona ibintu birenga bitatu sangana je watavyo nari niyumviriye haza mbona vyabaye simenya numva nzambona emwe na decret hari umunsi naha gusinya decret nari navuze ngo yizane no nisubiza inyuma neka subire ndabe neza yo nzambona ibintu vyari guca bishika iyo mpirahira nkayisinya naceja mu kangaratete mugati yumvira oya na chef do cabinet yacavuga ati none we wabimenye gute ekaje navyumvise nkuko nyene hari umunsi covid yagira itumare muri interna atanumwe twafise komite ya covid iguma yiyumvira icoko uwo munsi byarase ko njyama nkaguma ndi numva itiro oya hajya nkaguma nimvira none nibiki hageze nka saa 11 niho niyumvira abana buca baja kwishuri bazotwara corona muri internet baca bahona bose
emwe sizere nari nterefonye n'umushikiranganje wa mbere aho uza kuvuga discours shiramwo yuko ubu abanyeshuri bose baje muri internet bazogenda bace babapima ubu nyene hari hasigaye iminsi 2 ngo bagende haca bisekeza ubwo nyene hanyuma uraza abanyeshuri twatoye bari bagwaye corona ingene bangana hari ishuri batoye 10 bagira bagende ku ishure mwiyumvira ingene bari guca badukiza hari cagiye hari gikomeye Zanumva muri komite nyene bambwiye ngo ibi bintu ni mutima mwera ndabikubwiye ntubesha ate kuko nitwe twarabahinga bawe nitwe twari kubikubwiye naje sinzi navuze nti je byaje uko nyene hari ibintu rero Imana iyo uzi uko ariyo ikugida irakubwira gira iki wewe utanico wari wateguye iyo rero abene gihugu nabo mugambaraye ho ikivuga iti muragambaraye sawa hajya ndaguhaye ivyo ukora ukanga kubikora ntubugambarariye je ntubugaye je ubugaye wantumye none ko Imana ivuga iti kugira abene gihugu bamererwe neza gira uku nabwira umuntu ugira uku agaca yiyankira none ubugaye je ubugaye wantumye aha twari kuri tukiri kuri nta shami rishobora kwama ritari ku giti Imana igihugu twese duca twama ivyamwa ijambo rigira kabiri ngo nimwaguma muri jewe naye amajambo yanje akaguma muri mwebwe muzosaba ico mushaka mu kironyi iryo se jambo ry'Imana gaye nije ndabivuze nkaka kantu ntimwokandika neza kugira mugwe mukagenderako nimwaguma muri jewe naye amajambo yanje akaguma muri mwebwe muzosaba ico mushaka mu kironyi je nageze gufata umwanya ntijengera ndabe amajambo Imana itubwira fata Bibiliya ngo gira ndayarondera sanga kuva ku rupapuro rwa mbere gushika rwa nyuma ni Imana gusa iri kurivugira none wumva wo yandika ufata igihe gitabo nyene ukaguma ugifise none uwo yandika ukayashobora ucufata kiya gitabo ukaguma uzabona Imana ivuze iki Imana ivuze iki kuri iki hajya tuvuga ngo ni ijambo ry'Imana ni ijambo ry'Imana hanyuma amajambo y'Imana wumva ugenda uyafise uce wewe ukwemera rero burya hari ikintu rero kwemera kirakomeye kwemera ko ari ijambo ry'Imana erega ari umuntu acavuga ngo ivyo dusoma ngo mu cete ngo ca Paul ngo yandikiye banaka Paul umega ni ijambo rya Paul ukagaya Imana zigama ijambo ryayo ivyo maze kubibona ivyo cavuga ntoya ntari ikindi ngira nige amategeko yose Yesu yagiye aragira muri Bibiliya mpera muri Matayo ndondera mpeja muri Yohani basi mbona ingingo basi ngenderwa ko yagiye aravuga vyo wimara ni sezerano rishasha ryose mugabo cyasanga hari nta kintu kigoye mwijambo ry'Imana mwebwe ntimuze mwirirwe muri komplika ndababwiye nimwamushaka kuzigama amajambo y'Imana je ndababwira ijambo ritari rinini erega ndabivuga kubera nabigishwa barashobora gupararangana bakabura ico bafata n'ico bareka ndababwira aho bagiye barananirwa ubwa mbere Yesu yarabatumye kwigisha babiri bagarutse gutanga raporo ngo twarabikoze byose barihica tunani bakwirukana amashetani ngo ico caratunani acavuga ati ajya ayirukanwa no gusenga no kwisonzesha niba ubona ishetani yakuremereye iri imbere yawe ukavuga uti none ko vyase senga wisonzesha nta na kimwe kinanira ikintu cyose kitari c'Imana gica kiva mu nzira usenze ukisonzesha iryo si itegeko irigira kabiri
urumva bazabona Yezu agasenga bigaca biba mugabo bo namba barahena gusenga bikanka kubera kutemera kuko Yezu yacabwira ati iyuba ukwemera kwanyu kungana n'agatete ka sinapi mwobwiye iyo misozi yigira inyuma ikakubisa ikagenda ukwemera yuko Imana ari ikomeye ukemera neza ukwemera hanyuma urumva agapfa nawe basenga gushika bacamubwira ngo basi ngo twigishe gusenga amwumvise ubwame gusenga no kwisonzesha kwemera yuko Imana ari yosa nkuru gusumba byose kandi ari mushobora byose bikura mu nzira kugira uvyemera ivyo ntimugire ngo biroroshe wa musoda ati mukama ntibikwiye wewe ukuza mu nzu yanje aterega ati najewe ndafise ingabo ati ndababwiye genda baragenda nababwira garuka bakagaruka none nawe fa kuvuga ijambo rimwe ndazi bica biba ngo nukuri sinari bwabo no kwemera kuruta nkuko umusoda yiyemera akagira ukwemera akavuga ati Yezu ntirinde kuzi wanje vuga ijambo rimwe gusa ndazi mwana wanje acakira ati nta kwemera kuruta uko ubundi nawe ati ntabarunkize ngo kwemera kwawe kuragukijije nuvuga wemera ucukira muga hari abantu babigira ku bufikinasi agira afina mana mfasha ukwemera zero yoyo izi akari mu mutima wawe irazi ko utemera nawe uvuze ngo mana mfasha irabizi umwiyorobetse Imana iramuzi abiyorobetse rero ndababwira ico n'ikindi kintu Yezu rero yanka ubwiyorobetse ngo mwebwe uribuka handi yari yatanze imikate abantu bakarya bagahimba acarigira ajabuka hakurya iyo ndiko ndavyimvira nsoma muri Bibiliya mpora mvuga yari nkaji Bujumbura arabaha imikate acayijabukira ibuvira yaciye yigira hajya hakurya baca mutangayo urumva we yashitseho kera baraza bamurondera uraza umuvumvyi ni sawa ngo no gaha wahashitse bisemba bakirada sympatique ngo no gaha wahashitse ngo mwebwe ngo ntimuje kubera ukwemera muje uko nabahaye imikate cyo murarya murahimba kuko Imana irabizi ukwemera ni ikintu gikomeye cyane ukwemera bihambaye kandi Imana irakubona uri umwiyorobetse irakubona abiyorobetse Yezu hari ibintu bibiri yakoze bikomeye reka ntuze turigana turaba ivyo yanka Yezu aranka uwiyorobeka ngo mwabiyorobetse imwe mwambara ishato z'intama naho muri amabingira ngo mwabwoko bw'inzoka mwe espèce de vipère naho ntiyatukanye Yezu aranka umwiyorobetsi Imana iranka umwiyorobetsi iramutuka mwanzoka mwe nkiyambika inshato z'intama naho muri amabingira ibiri mu mutima wanyu mwebwe byose ndabibona harabatuka none nk'uwo umuntu azi ko yahora yiyorobeka ntiyo ca biheba mu ijambo ry'Imana handitse ngo ntukicire mugenzawe mu mpisho kwicira mugenzawe mu mpisho urazi hajya mwe mugenda naka n'umuhimbiri kenshi buri kurana mubeshira kugira ngo umucafuze mu bantu bamwanye mwibaza ko Imana itabibona ngo Imana wayihaye ikibanza ca mbere ukagenda nakameze ukuka mubeshera mu bantu ukamugurisha ngo Imana twayihaye ikibanza ca mbere umenye ko muri kumwe ikubona ahandi hantu habiri ingoro y'Imana yasanze bari ku ingoro y'Imana hari umuntu mwigeze kubibaza yari umupatiri umenye nturazi ko Yezu yagwanye kubera mudasoma ijambo ry'Imana mwe ntimumenya ivyabaye kugira bibabera akarorero atego yaragwanye ntihari habaye iki ngo urumva ngo ingoro y'Imana bari bayigize akaguriro
nanje umunsi nasanze muri ko yari umupasitori ndavyibutse n'umunsi nasanze muri ko baragwana mu isengero gacane bakubita nzoba njumuye gufata mu isengero mukagwanirayo cyangwa ugatyoza umuntu mu isengero ugatyoza umuntu mu isengero mu ngoro y'Imana hajya ngo kwitwararika ingoro y'Imana bindurumbamwo ntuzi kwamubwira ngo none nkaho utweretse iki wewe abafarisayo bari sawa ngo washatse utwereke iki ngo kwitwararika ingoro y'Imana bindurumbamwo sinzokwiga nihangana ndabakubita mwese nkaho n'ikigwa muca mumenya ingoro y'Imana niyo kwitwararika mwamuzi ko Imana mwayihakira cyambere kugira mwame za muri twararika ivyo byose hama rero bacaravuga bati base twigishe gusenga kuko twe byatunaniye kabisa ega zanabwira utuntu Yesu yagiye aragira kugira ngo muze muramenya ivyo yanka n'ivyo akunda ngo byo bananiye gusenga kuko gusenga ari mumenya n'ikintu gikomeye naco je mnamande babwira ikintu kimwe Yesu wenyene ari Imana umwana w'Imana yaguma apfukamya asenga Imana none mwebwe urumva nta gicumuro yakoze ariko asaba ikigongwe akaguma asenga Imana none mwebwe abana b'abantu nimwe mworeka gusenga ntuze na Yesu yarasenga none ko sakaroro yaduhaye ari umwana w'Imana nta gicumuro yakoze ngo asaba ikigongwe byose yarabishoboye yaratambukiye ku mazi guke bose bamubona none yasenga iki twe twibuka gusenga kuko tunezerewe babe tunyariwe iyo turi mu yarunya uca wibuka gusenga ariko bikomeye umva rero bagasenga kubera kutemera kwemera kwabo ntikwa umva basi mwogira gatoyi agatete kasi napi ukwemera kwayo ukagarara agatete kasi napi byogenda neza byananiranye bacavuga ngo nimwashaka gusenga hari amateka ajanye no gusenga buke kwicisha bugufi ukiherera aturazovuga uti dawe watwese uri mu ijuru izina ryawe nini nahazwe ubwami bwawe urumva acarabigisha gusenga cyagisabisha muze mucige hajya mwirirwa murakivuga ntimuraciga mupfa kuvuga gusa dawe watwese uri mu ijuru oya cige ivyo ushaka bibe kwisi nkuko biba mu ijuru wayugururiye Imana koko wayugururiye ivyo ushaka bibe gaha mu Burundi wayugururiye zurashira mu ngiro kaka WhatsApp wawo ndavuga ngo notre père qui est aussi ngo oui ngo no no bivugaga uzi ko ibari tavyumva wewe uri kubwira Imana urabizi ko ivyumva icivagwa ngo sa ngo dawe watwese uri mu ijuru sa none mwebwe usanga utazi ko Imana iri kwiravyumva none ivyumvise muca mupararagana mwumvise ko ivyumvise muca mubabara ngo duhe ivyo kurya bidukwiye uyu munsi rirya tegeko rero ry'ivyo kurya bidukwiye uyu munsi ukaba ufise vyinshi be murazi ko mu Burundi hari nk'umuntu afise amafaranga nawe yoca yicara uno munsi akayarya azorinda afatara yamara mugadashobora kuguha igihumbi adashobora mbesheriki ahubwo no kwica umuntu yomwica arondera amahera adashika n'ibihumbi 100 abirirwa baricana bazira bapfa amasoko bangariki afise amahera naho azorinda afata yamaze naho yoca yicara uno munsi mugabo ukazubona apanze kwicisha umuntu ngo ntamutsinde ku isoko uduha ivyo kurya bidukwiye uyu munsi nindakubwiye ngo uduha ivyo kurya bidukwiye je uzopfa ryari uraza uzopfira basi murazohindura muvuge ngo uduha ivyo kurya bidukwiye ejo ivyo kurya bidukwiye uyu munsi Yesu yaciye avuga ati amagorwa y'umunsi nayo umunsi wo munsi nyene à chaque jour suffit sa peine
Yesu yabivuze. Abantu bihebuye ngo barapfuye ntibagira ico bambara ntibagira ico barya. Inyoni ziyerera mu kirere ntizirima ntizimbura ariko zirarya. Hirya misozi iraba amashurwe ingene yambaye ati na Salomo ntiyari bwigere yambara nka kurya. None mwe umwana w'umuntu Imana remwe mwishusho ryayo ni wowe woca upfa rubi. Mugabo condition kuyemera. Uduha ivyo kurya bidukwiye umunsi. Je ndabwira emwe nabaro akararo kwisi karamaze kubaho abarondeye ivyo kurya bidukwiye ejo. Abakunzi binda barabaho. Ubukunzi bw'inda buva kwa shetani ntibuva ku Mana. Ubwanko ruva kwa shetani ntibuva ku Mana. Abanyisirayeli bamwe nyene nababwira bari bafise igikanu kare sindababeshera. Noye ko vyanditse. Ndabwira aho vyanditse. Ese tubadabwira bamusoma Bibiliya. Ubwenge bwose buri hajya muri Bibiliya. Igihe nyene babaza kiya gishuri Musa agiye gutora amategeko ku Mana. Musa ashitse abajije Aroni aba bantu bagukoreye iki kugira ubasuke muri ico cyaha? Nikihe kibi bagukoreye? Ateka Musa na urabizi ko abantu bafise igikanu ngo cakongataye intagondwa ngo nawe wenyene urabizi ko aba bantu ari intagondwa. Je bambwiye bati nta kundi bari ntagondwa nyene ngo wa Musa ngo wahora uvuga ngo noneho yigiriye ngo wa mugabo bavuze ngo wa mugabo Musa ngo noneho yigiriye rero ntituzi n'ivyo arimwo yagiye gutora amategeko ku Mana ntuze. Bajya rero Imana irabwira iti amana muzoja gutora ibibakwiye uwo munsi nyene. Abantu bagaca bayora rero bwabukunzi bw'inda rero barayora rero nivyo batamara ngo baje kuziganya bagaca basaga vyaboze. Wese ivyo kurya bidukwiye uyu munsi. None hari yababwiye ati ivyo kurya nawe wiri guravuga ngo duhe ivyo kurya bidukwiye uyu munsi ugaca ushaka nibigukwiye ejo. Ejo zoburiho. None umunsi wose ukukeye sigitangaza kiba kibaye. We usinziriye wabona ntiwari wapfuye. None mbwira we urazi kuza gupfa mwijoro. Mugaca ushaka ivyo uzorya ejo wapfuye. Je tu Imana ibwira uti uduhe ivyo kurya bidukwiye umunsi cayumva. Ejo ugaca usube reka no kugira urazi gutora ipero icarico. None ko Imana ari igaba byose itonze ku ntebe ya komandema. Tondi pero rero uzuragira uti dawe watwese uri mwijuru sa uduhe ivyo kurya bidukwiye umunsi. Ugo mutonda ugomba rero doye iguhe inifa purutute ntuzugaruke. Oya uyu munsi mvuga uduhe ivyo kurya bidukwiye umunsi ejo ucusubira ubibwira uti uduhe ivyo kurya bidukwiye umunsi. Hirya yejo gusenga no guhoza ko kandi Imana iringingwa. Yesu niwe yabitubari Imana iringingwa no guhoza ko. Yavuze urumva ngo none ngo umuntu ngo dodori wawe ngo ntabara ngo mpudukate ngo nashikiwe n'abashitsi. Ukinumya agaca ku madodoro ukinumya akagura ko mfako karagata agapfakaze ngo amufakaze uri kurangora akira. Wewe urumva uri umwana w'umuntu umutaye ko urumva ntiwarukundo umutaye ko kugira kuveko. Imana nayo ni papa niyo wokwinginga ikakwagira. Nta usaba se ifi ngo amuhe inzoga, nta usaba se umukate ngo amuhe ibuye. Imana ni rukundo. Aho rero Yesu nawe aratwigisha gusenga. Hanyuma rero ikindi Yesu rero yagize gikomeye cyane. Umva guma babwire akabaha amategeko y'ibintu gukurikiza gushikaho bibaborera. Avuga ati oya basi tubwire kimwe gusa basi aba arico tugumya. Tubwire ibwirizwa rimwe gusa aba ariryo twigumiriza. Yego ngo sawa. Ati naye ntumusabye ibwirizwa rimwe. Ati sa iriruta yandi urakunda umukama Imana yawe n'ubwenge bwawe bwose n'amagara yawe yose urakunda mugenza nkuko wikunda. Ico kiragoye.
urakunda umukama Imana yawe n'amagara yawe yose n'ubwenge bwawe bwose, urakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda wewe nyene. Ese iryo bwirizwa yadusigaranye, nza ndababwira utuntu yagiye aravuga. Nimwaba mushaka kuba b'Imana mwama, reka nivyo nyene. Urakunda umukama Imana yawe. Umuntu umukunda bigenda gute? Nk'ubu wewe ukunda umuvyeyi wawe ugira gute? Si ugamburuka mu vya gutuma vyose. Cuja gukora ivya shetani, cugamburukira shetani cyangwa ugamburukira Imana. Imana naganda babwira irapfuha rero burya. Ntihagire iyindi Imana nimwe uzombangikanya, ni jewe Musa ndi Imana yawe. Urakunda umukama Imana yawe n'amagara yawe yose, uhereze ko ntuyibangikanye, uyigamburukire mu vyo gusaba. Fini. Wumvise aho uratokeje rya kabiri rica rikurikira, urakunda mugenzi wawe uko wikunda. Aho rero ni hatari. Ngo none ngo ndiye nawe acarya. Bashica gicumuro tucamamwe. Abirirwa bararya abandi barayubusa n'umuyoro. Mugabo Paulo nawe akurikije ijambo ry'Imana yavuze ati usibye gukora no kurya nturye, rara ubusa. Kubera iki waraye ubusa utari kimuga? Kubera iki uraye ubusa ufise amaguru n'amaboko n'ubwenge? Imana ibiguhanye. Urakunda mugenzi wawe nkuko wikunda. Bacamaza ngo mugenzi wanje ninde? Baciye bamubaza kugira yumve wazokunda. Ngo Tom Proche mu gifaransa handitse ngo Tom Proche, baca bumva ngo uzoza kugira ntukunde uno munsi, ngo byanditse ngo Som Proche uzoza kugira umwime. Yaca bacira bamugani w'umunyasamariya, abantu abahora aribo bigisha kurusha abandi bakaba aribo banka kumutabara kuko ari umunyamahanga. Gukunda mugenzi wawe nkuko wikunda nta kintu kigoye. Mugenzi wawe ni wewe nyene, rega uwo mugendana. Hariho abantu murambaza, hano bibabaza kugira mwonyishura neza. Mwe muramaze guhura n'Imana? Mwahuriye hari kwa kagahe sagapi? Imana twama twahuye turagendana turabana. Bacavuga ngo Imana ngo kubera ngo ntiboneka. Yezu yaciye avuga ati, ariko ararobanura ubuhushi bwa bugabo bwiga bumwe bwona agasugura uko muci ati ihushi ukwazo n'intama nziza abana beza. Ngo mwebwe hoci vaho, narashonje ntimwangaburira, nari kavantara ntimwantora, nagenze gusa ntimwanyambika. Mukama nijyari wewe twahuye ushonje ntitwakugaburira, ko batubwiye wewe kutarya ufise vyose, kutambara. Yeshuye ngo iki? Ico cyose mwagiriye umwe muri abo ni jewe mwakigiriye. Mwumvise ko umuntu ari Imana? Naye mwirwa murahura. Ico cyose mwagiriye umwe muri abo ni jewe mwakigiriye. Mugenzi wawe rero ni uwo wese ubona ni urya mugenzi wawe. Uti none ndamukunde gute? Ngo nkuko nikunda. We wikunda gute? Hariho abantu rero nivyo bibagora. Urumva ngo ndiye nawe arye, ngize iki nge nawe yaho ndakubwire neza ngene ukunda mugenzi wawe nkuko wikunda. Banza urabe wengene wikunda ubwa mbere. Iyo dogre wikunda ko iciba dogre ukunda kuwundi. Kuko ntavuga ngo urakunda mugenzi wawe kurusha uko wikunda. Niba ushaka kwiyahura mwahure naho.
urumva ni wabuzi ko wokwiniga nawe nyene munige mwe kuzi yuko utokwiniga nawe ntumunige kuzi ko utokwiyima ivyo kurya nawe ntumwima ivyo kurya mukunde nkuko wikunda banza rero wewe urabe ko wikunda kuri covid niho nabandi ko ndababwiye sinandura sinanduza none wewe urinze ushaka kwiyanduza wareka kwanduza mugenzi wawe gute mukuvuza uti sinandura ndase na mugenzi wawe ntumwanduza urukundo rwa mbere nimuhere kuri covid ureke kumwanduza nkakurya nawe udashaka kwandura muzamuhejeje covid tuzatejeje mu Burundi umuntu wese yofata ingingo ati sinandura naho bigenda gute nanje sinanduza none urumva aho ukoze hose uca wibuka guca ukaraba aho ukoze hose uca wibuka kubera utereza kwikunda ntiwandura none wumva mu ntoki zawe atakirimwo umwe wese muri twese twikingi none twanduzanya gute bica vyanga urakunda mugezaho uko wikunda tangura rero wikunde kugira upime urugero wikunda ko ucubira ko ariko urugero rero ucukunda ko abandi biba biheze nimwaguma muri jewe n'amajambo yanje haguma muri mwebwe muzosaba ico mushaka mu kironke icipfuzo c'Imana nuko twokwama vyinshi ngo nzokwemera ko muri abana abigishwa banje nimwama vyinshi niho muzamwarankurikiye nimwama vyinshi none rero tumenye yuko tuzoba koko twakurikiye ijambo ry'Imana igihe twama vyinshi mumenye yuko Burundi ni umurima w'Imana dutegerezwa muravyemera ko Burundi ari umurima w'Imana Kanahani igihugu c'isezerano casezeraniwe abarundi ni umurima w'Imana Imana ishize mu murima Adamu na Eva yavuze iti urime wubungabunge nuvuga kora hingura ndabiguhaye nguhaye isi nguhaye ubutare byose niyo biri kora kugira ngo bigutunge hamabungabunga iyo tuvuze gukingira ibidukikije abantu ntibazi ko ari ijambo ry'Imana gukingira ibidukikije ni ijambo ry'Imana uri mwarumvise cagisomwe ejo ariko aravuga ngo namwe mwamukukumwe ngo mwararishije ngo muca mutabatanga ibisigaye mu bihonyoresha ibinono byanyu gutabatanga ngo none kubera ivyo rero gira ndaruca urubanza hajya nta kintu mwumvamo ivyatsi bisigaye muca murabitabatanga munywa amazi y'umusarara ayasigaye muca murayatoba ngira ndabereke rero kya gisomwa Ezekiel 34 murasoma mu gisome neza hari ibintu bibiri ikiraba indongozi nikiraba umukuku intama nibice bibiri ngo mwace mutabatanga urime wubungabunge ibidukikije tubisonere tubibungabunge twongere turime usivye gukora menya ko warenganya amategeko y'Imana kandi mu byumve ngo nimwabikora ivyo vyose ico musosaba cyose muzoca mu kirongo Imana izohezagira Imana izohezagira muri mu Mana rero ntagira umuntu azosubira kwihebura abantu benshi bakora ikibi kubera kwihebura ntaco nzovamwo ntaco nzoronka naka wewe afise imodoka jewe singira imodoka naka wewe bo ba mu nzu y'ibati twe tuba muri nyakatsi none bo bayikuye aho bakuye none Imana yaciye hazibira kandi rero ntimuze musubire kugira ishari bugiye umuntu arose ukabona umuntu atunze icambere ni wige uti mbe Imana yamuhaye gute usanze ari umusuma ntubicambigwe kuko umunsi w'Imana izobimwaka emwe mu Kirundi bavuga ngo cyawe no gutora ucakwa no gutakara none siko bavuga mu Kirundi mu Gifaransa naho bavuga ngo iki
rega umwana w'umuntu n'umwe bugice umwe yumviye arico n'undi yumviye abafaransa baci bavuga ngo bien maraki no profite pas ntuzucambirwe ivy'umusuma ubonye rero umuntu atunze mu bunyakuri cumenya ko aho Imana yacishije mu kumuha ahubwo biguhe rero cizere ko nawe izocisha aho nyene mu kuguha je umuntu ambwiye ngo aratunze je nico gituma nanka igiturire wewe umpaye ukuye he niwe wayaremye amahera aho wewe yakuye je sino haronka naje aho ndinda kuvuga ngo ngibi ibidasengeye hagira umuntu numwe yihebura ubonye uteye imbere cumenya ko nawe uzotera imbere nuvuga Imana ibikweretse yuko itanga rero ntagira umuntu numwe yihebura mugabo wicaye hari akantu kabura kaca ku radio kera umuntu yidoga ngo abana banje bagwaye bose ngo Imana niyo yabishatse ngo umugabo wanje nikiboregwa ngo Imana niyo yabishatse ndakubwiye ko Imana ariyo yabishatse uriyica ugaca uvuga ngo Imana ukaba umukene kubera uri kinebwe ngo Imana niyo yabishatse Imana ifise ivyiza gusa mugabo wewe urashobora kwiyahura ubaye ikinebwe nawe wagira ubuza wumva mwebwe rwaruka murafise ijambo ryeze cyane ryitwa shomeri umenga n'ubuhizi kuvuga ngo urashomereye n'ubuhizi kutagenda uravuga ngo ndi mpene ndi fyisi ko mukene n'ubuhizi kuvuga ngo singira ico nkora n'ubuhizi kandi ibikorwa vyuzuye ngaho iryo jambo ryeze ndi umushomeri ufata diplome umunsi saa 10 batanze amadiplome bukeye ngo reka je ndashomye burya turazi ico arico gushoma kandi Imana iranka abantu bidodomba emwe co naco umva widodomvye uvuze ko Imana itabaho Imana iranka abantu bidodomba mugaragwa bakidodomba mbe Musa wadukuye hariya twari gufuma twigumira mu Misiri hoho twararya ibitunguru twararya Imana ikababara none mwe muzonyemera ryari hanyuma rero Imana igacibaha mugabo umunsi umwe Imana yaratevye irashavura Imana yishavuye nayo ni hatari bidogeye inyama mu Misiri ho twararya inyama none raba mu rubugaragwa we Musa watuzaye mu rubugaragwa raba inyene twisozeye twabuze utunyama turya Musa agenda gatakambira Imana hayo Imana ngo sawa ngo ngira ndazibahe mukazi zobaca no mazuba ngo zizoba emwe ngo ngira ndabereke icarico ikiraza nashe za nkware bose bace bagadagurikiraho nyene bazibuze bazibona ndabwe abarundi nico gituma abarundi burya twigumire mu Mana none babikuye he bijya bavuze ngo usaba Imana ukanuye amaso ikaguha ibiyamena babikuye he ko bibiri itari bwaza mu Burundi gabasha ngusaba Imana ukanuye amaso ikaguha ibiyamena cece twandababwira twe twigumire ku Mana gusa muze murabe agahinda basavye inkware inyama kirazibaha kibateramwe akaranga bazibura bazibona yabahaye ibiyamena ntimwidodombe ubushomeri no kubura icyo ukora aha muri mwese aravuga ngo arabuze icyo akora urazokumviza mwese muvuga cyane abavyeyi banyu niba babivuga ngo reka umwana wanje ngo yarose diplome ngo murondereraho yicara saha akora murondereraho yicara ngo ahaba arahagaze kosi isuka murazi cyo kosi isuka uragera kugiye kuri mugacishinga ko ugaciwimerera gucya bavyita kosi isuka aha bari hagarariye aha barose isuka
nta muntu numwe mu Burundi twarasamaye imyaka myinshi ibikorwa biturindiriye ni byinshi mugacu vango nabuze ico nkora je naribwiriye umuntu nti amwebwe nyene rwaruka genda ukubure rijya barabara rije wanyu urabe ko atamahera arimo ngo shaka umpa ngo ndahakubure azompembe none waguhemba yakuye ko aguhemba yavuye mu gikorwa cawe rega twebwe niho rero shetani yadufatiye dushaka kurya tutakoze ngo jenze umpa akazi ngo hanyuma wewe ushaka uhombe kiziba nzoba nahembwe none kandi ndababwira bose uzawumva ngo mpakazi umenga umushahara arafisa hada uvoma azoguhemba none akazi afisa entreprise genewe abakozi 200 ugacuta mpakazi nanje none wa 21 nuwo gukora iki guhembwa atakoze mugabo mpakazi uragafisa ngo gere usabire muri Tracome ninde yakubwiye ko Tracome ibuza abakozi ninde yabikubariye kandi gamurondera ari umushara munini ntimurondera hari ibikorwa byinshi oya hari umushahara oya twumvikane ibe ni yamase igugwa ngaha none uko bibarabara so umwavu aho va ko mu ndwi uwo buri bene wuzuza umwavu none igugwa ngahe ibe ni umwavu none ntuburose umutayi wo kugura ikibuguru cy'ingurube none umutayi ntuburose none kugira uzutunge wibaza kuzohera ku ngurube zingahe 10 cyame ntihagire umuntu azokwimvira ngo ahere ku ngurube zitanu ngo ntihazotera imbere n'ingoga niho uruha n'ingoga ahubwo hera kuri imwe ushiruke ubute uyahirire emwe urabe inyuma y'imyaka 5 mugamwe mushaka gutunga uyu munsi nyene nico yitwa mushaka umushahara kuko ukwezi urarose ukarondera ico winjije emwe mugakari mu mpene kari no mu ntama yemwe natwe dukuze dushaka akazi nico yitwa bavuga ngo abanyepolitike bagwanira ivyicaro intebe kwicarako gusa umubwiye ngo ja gukora genda mugire mu kwabo hajya bagiye ku kazi babaza uti wowe ugiye he ngiye ku kazi ugiye gukora iki ngiye ku kazi ugiye gukora iki ngiye ku kazi hajya aba fonctionnaire 80 kwijana batonda batazi cyo bagiye gukora nawe sindabizi aho panze igikorwa uti jenzo ukora iki oya ndeka ndababwira kimenya amenya ubu tubabwiye tuti decentralisation ni muduje rero gukorera bene gihugu bose ntubona ko badashaka kuva Bujumbura none ibikorwa biri Bujumbura ibikorwa by'umwene gihugu wo mu Cankuzo biri Bujumbura none kuki uzi yuko umufonctionnaire ukorera bene gihugu bakubwiye ngo genda ukorera umwene gihugu uca wanka nshaka hi Bujumbura cyo kwereka yuko bose bashaka aho bicara ntibashaka akazi kuyo baba bashaka ibikorwa bogiye gukorera bene gihugu mugabo ari mwarimu ashaka kwigishiriza ari Gitega kuri centre umubwiye genda hari Nyarusange eka uwo n'umukozi umukozi akora akazi yo kare kandi wemeye gukorera igihugu kumufonctionnaire ukorera hariho hose urashaka umunyakirundo ugakorera ikabonga uva mu ruzo hariya mu giteranyi le plus hokire di Burundi nizi ndabapfinde amazone ari kure na kure muri Burundi niyihe mwemwe muzokunda igihugu mutazi muzokunda igihugu wewe ukunda ico utazi je nabonye abantu batangara babonye nzungurutse Burundi ndiko ndirabira ivyo ibiratwa vy'u Burundi amazone ari kure na kure ni zone ruzo na zone kabonga ndaba kuri kwikarata ruzo iri kuri kariya hariya ku mutwe hariya kabonga nayo iri hariya hasi emwe ku muzi South Africa South Burundi
urumva rero urashobora kuba uwo mu ruzo wemeye gukorera igihugu ugikoreraho imbibe zacu zigarukira ni ukuvuga uraba uwo mu ruzo ugakora mu kabonga urashobora kuba uri kabonga ugakora mu ruzo ngo kugira nje gukora ngo bazonyubakira inzu ninde yavutse inzu zihari bagisagara ca Bujumbura camyemwe inzu igihe bamanukayo bagiye bamanukanye inzu ntizubatswe bashitseyo ngo ntibadoga ngo Igitega ngo nta mazi ariyo i Bujumbura bamanutse ziriyo urumva twebwe dushaka amahera ntidushaka ibikorwa rero ndababwiye Imana iranka ikinebwe kandi Imana ikorana n'abahizi gusa nta mana izopfa iguhaye ku buntu Imana ikubwira iti weza ukugirira akawe uzoronka akantu mugabaza uruhe ukore ntugende urose utarushe mugatwege dushaka kuronka tutarushe turi muri paradi dushaka kuronka tutarushe dutegerezwa gukora turuhe utakoze no kurya nturye Iga niko bimeze Imana yavuze urime ubungabunge none ushaka kurya utarime oya nitwa rero turabe Imana twigumire mu Mana umwanya bari bampaye mbona umenga ugira uhere ariko nuko nagenda abwire yuko twebwe nitwa baturi ab'Imana tuzokwama vyinshi mugatukaho kwa shetani tuzokwama mabwa ijya myaka 40 kuva 62 twamaze turi mu bugaragwa iramaze kandi murazi n'abanyisirayeli bajabutse Yorodani ntibasubiye kuronka mana ni waba wahora urya udakoze muri ico gihe turi mu bugaragwa yaramana uno munsi urya ukoze n'urugamba urye ukoze twibere mu Mana tukorere mu buntu tugire urukundo gutyo muzobona twama vyinshi kandi Imana izoduhezagira niko vyanditse mu gihe twakurikije ingingo zayo zose izo tuzorima twimbure tunezerwe none rero mwebwe dusangiye iri jambo ry'uno munsi ndizeye yuko hatabuza ko mugiye mutwayeko tugendere mu makanda y'umukama kuko niwe yadukunze rutiziganya hama tugiriye mu makanda yiwe twese tuzorokoka twame vyinshi murakoze Imana ibahezagire